Axia Vibes TV, iteka ryanje, iteka ryawe, iteka ryacu twese rimugire aho muba mwubahwe. Kuri uno munsi dukoraniye ngaha kugira ngo tubagirishe ikiganiro cerekeranye n'amakorali. Jewe ndakiremesheje ni Akimana Anik, tukaba dufise rero abatumire uno munsi baraza kwidondora iburyo n'ibubamfu bwanje. Mukanya ndaza kubaha akanya bidondore hama ndetse tuganire. Bavukanye banje, karibu muri kino kiganiro ca Axia Vibes TV, mutangure mwidondora abariko baradukurikira. Ndahera iburyo bwanje. Murakoze cyane. Jewe nitwa Ntwari Olivier, nkaba ndi umwe mu banywanyi ba Axia Vibes TV. Ego, murakoze. Ibubamfu nanje nitwa Nzabimana Edouard, jewe ndi umunywanyi w'iteleviziyo yacu Axia Vibes TV, iteka ryanyu, iteka ryanje n'amahoro Kristo. naganze Kristo. Nanje Akimana Anik ndakiremesheje ndi umukutsa kivi kuri ino televiziyo yacu ariyo yanyu Axia Vibes TV. Bano batumire rero uno munsi tugira ngo tuganire kuvyerekeranye n'amakorali. Amakorali murazi yuko ari ayadufasha mu ntuka za misa kugira ngo dusenge neza, tugume twiyegereza umukama, dukiruruza imitima. Ni ukuvuga rero ko hari mu ntuka ya misa ni ikintu gihambaye cane. Rero kino kiganiro kibaye mu gihe hariko haraba competition y'amakorali, iyo competition yitwa Tereza Mwiza Competition. Ikaba ari competition itunganywa n'abakalma bafashanyije n'urwego rwa Eklezia rwitwa SEDAR. None bano bavukanye banje nahamagaye uno munsi ngo turemeshe kino kiganiro, baza kubidufashamo kubitahura neza, kubikunda no kubihamagarira abavukanye. None umuvukanye wacu Olivier uhereye ngaha iburyo bwanje, twaguhaye ikaze, turongeye kuvuga ikaze. Iteka wiyumve ngaha muri Axia Vibes TV. None nga Olivier, wewe waririmba muri korali? Igitangaje nta korali ndirimbamwo, uretse ko nanje nshobora kuririmba buke buke, nta korali ngira ngo iranyakira muri kino gisagara canke ahantu nshobore kuyirimbamwo. Ivy'amajwi ngira ngo hariho abaza babibonye nk'atagoroye neza, mugabo nta korali mu majambo make ndirimba. Kuririmba ni kuninahaza umukama, kandi umuntu aririmba bivanye n'ingene umutima we wiyumva. Nico gituma hariho sorte nyinshi z'indirimbo, hari indirimbo zo gucuririmba, hari indirimbo zo gukenguka, hari indirimbo z'urukundo. Kuririmba biva mu mutima, n'umutima ufite uri kure exprima ingene wiyumva. Umutima rero uri kure exprima ingene wiyumva, nuko haca haza izo ndirimbo zitandukanye. None ga muvukanye wacu Olivier, iyo competition ikiraba hacubizi? Ego cyane, naho ntaririmba muri korali, bavuga ati ndabikurikirana. Ihiganwa riko riraba muri diyoseze nkuru ya Bujumbura, ryitwa Tereza Mwiza Festival, ryatanguye mu mwaka w'2021, ritangujwe n'abapatiri b'abakamu ifatanije n'ikigo cya diyoseze nkuru ya Bujumbura kijejwe ubutumwa bw'abarayiki. Rero ku mwaka iryo higanwa riraba, ubuye rikaba riri ku nshuro igira gatatu, ndetse uno mwaka hakaba hariho ivyahindutse. Bahera mu maparuwase bakaraba korale imwe yarushije izindi kugira ngo batore ku rwego rwa vikariya amakorale ashobora guhiganwa. Novuga rero ni uburyo bumwe bwa Eklezia Katolika dufatiye hamwe muri diyoseze nkuru ya Bujumbura, yo kugira ngo amakorale abandanye novuga ririmba indirimbo zijanye na liturujia, atari za zindi zo kuvuza ivyuma gusa, ariko kandi harimo n'ubutumwa bugenda neza novuga ku mategeko y'umuziki w'Eklezia. Si muri diyoseze nkuru ya Bujumbura gusa banashaka, ariko haraba amahiganwa no muri diyoseze ya Ngozi. Mu kwezi guheze harabaye ihiganwa ku rwego rwa diyoseze, hanyuma haraba baratora amakorale 10 ya mbere. Vyumvikana yuko no mu yandi madiyoseze, ivyo ni bimwe mu vyo tumaze kumenya, no mu yandi madiyoseze
bashobora kuba bariko baratunganya amahiganwa nk'ayo. Murakoze. none ga muvukanye Olivier, ibintu by'amahiganwa ntabwo bisaba imbabazi, nari navuze ngo Tereza Mwiza competition muga ni festival, Tereza Mwiza Yani festival. kubera icongereza n'igifaransa cane turabicanga. tuvuze ihiganwa ngira bose baravyumva. Yego tuvuze ihiganwa barabyumva. none ko ubivuga nk'ubizi ingene bitunganijwe, umenga ni ibintu umenyereye, umenga ni ibintu wari umaze kubamwo, warigeze kubitunganya canke warigeze kubiparticipamwo, numva ubivuga nk'ubizi rwose. Ego ndabivuga nkumva ko ndabivuga nk'umubirabira nyene hafi ndavyite nk'umumenyeshamakuru. Ego nari ndabirimwo, uretse uwo mwaka urazi ko manda zitatu rimwe na rimwe bigoye, haba mu mwaka w'2020. Ni ukuvuga izo festival zitatu zibiri ziheze wari uzirimwo, wari mu bazitunganya. Nari ubirongoye perezida wa festival, nari natanzwe n'ikigo ca diocese nkuru ya Bujumbura kijejwe ubutumwa bw'abarayike mu gufasha nk'urwaruka kuraba amakorali menshi ari mu rwaruka. Nka jewe nkiri muto nkabikurikirana iby'ayo makorali, rero narinjejwe, nari perezida w'iyo Tereza Mwiza festival mu mwaka w'2021 n'umwaka w'2022. Mwaka w'2023 niho haca hahinduka imyinyanyiro ntonya muri diocese nkuru ya Bujumbura, barahava baragena Mwibutsamana ajejwe igisata c'amakorali gusa, ariko cegukira nyene ubutumwa bw'abarayike. Ndagushimiye cyane urumva ko uno munsi twabaye kumwe n'umuntu w'umuhinga mu by'amahiganwa y'amakorali. none mpindukire ibubafu bwanje muvukanye Edouard, nawe ibintu by'amakorali warabibayemwo, umuririmbyi, warigeze kuburirimba bimeze murakoze. kugaruka ku butumire baduhaye kugira tugire icyo tuvuze ku makorali, akamaro kayo. Umuririmbyi aririmbye abafashije abakirisitu gusenga kabiri, nabo badufasha kwinjira neza mu masamana. Rero jewe uramaze gutwara ayo makorali warabitsene, jewe naragerageje kuzana mfise ijwi rimeze neza cane. Muri lise nararirimba muri korali muri lise Tora, hanyuma muri seminari nkuru twaririmba twese twari abakorisite. hanyuma amaze gushika ku Mutanga Sud narabaye muri korali yitwa Christ Boa, ndi mu bantu bayitambuje. yaririmba imisa ya kabiri, ya mbere yatanga ijoro rihera hari imisa zibiri gusa, saa yine yo ku mugoroba muga tuca turashinga rero imisa ya saa mbiri, rero tuca muri iyo korali bayitambuye, hanyuma turabandanya ubutumwa turirimba. Mu nyuma na jewe twavuye dutanguza iyi korali nyene y'abasaveri, arabigizemo uruhara rukomeye cane. korali yitwa Saint François Xavier ku Mutanga Sud nyene, twaririmba ku wa kane. Twari dufise imisa yo ku wa kane twama turirimba yose ku mugoroba. Yego narumva narabaye umukorisite, yego kandi ndazi akamaro k'umuririmbyi, kuririmbira Imana. Mugabo gushika aho nshikiye mu Nyakabiga rero rwego mu Mutanga Sud akorali ndajamo, ariko mugabo amakorali ndayakurikiranira hagufi ko nari umusaveri mu gisata c'abasaveri bakuze. hanyuma ndashika igihe baca kurongora kuba umusuku w'imihari n'imigwi muri paruwasi Mukiza Mweranda. rero urumva ivy'amakorali ndabikurikiranira hagufi, ndabizi. ayo mahiganwa muvukanye yavuze narabibonye, nabikurikirana hagufi kuko hari ikorali yacu korali muri paruwasi Mukiza Mweranda yigeze gutahukana igikombe hari ku nshuro ya mbere mu mwaka w'2021. korali Saint Saint Paul yo mu Nyakabiga. warayiririmbamo? Sinayiririmbamo, ndabikurikirana hafi muri paruwasi wawe kubera ndi umukoordinateri w'imigwi n'imihari. urumva ntegereza kumenya ivyo bariko barakora kandi bakabitumenyesha kandi tukabikurikirana kandi tugahimbaza. urumva ko igikombe gitaje muri paruwasi iwacu bakarakanye neza. Yego ku mwaka ugira kabiri yarabandanije korali nyene, mu mwaka yaciye iya kabiri.
urumva rero festival yari hagufi ndabizi arabimenye naho ntari mu bitegura nka Olivier kandi baramenya ibiriko birakubira yego ndaguciriyeho muri Chorale Kristo warimba mu ijwi rya Tangahe ndagaragaza kuririmba mu rya kane irya gatatu ya ndaririmba mu rya kane n'irya kabiri kenshi nakunda irya kabiri iyo nkiri muri seminari naririmba mu rya kabiri ubwabo tumaze gushika nka Sud turi muri naca ndirimba mu rya kane naho sije baba ngo kubafata mu mugongo ubwabo baragerageza bakanshira kuri bakaja ku rugero rwawe bakagerageza kubitosora kugira ngo barabe ko ndoririmba neza kugira sinde abatumire nabo harabingora iyo n'ingabirano ntafise y'ukuririmba muganda urabikunda angabirano yo kuririmba kandi yanyene umukama abiryohererwa uko nyene uba ubikoze kubera uba ubikoze ubikuye ku mutima none ga Edouard kuri wewe ndakwibarize mu misa hari igihe mugenda mu misa ugasanga hariho korale amajwi y'abaririmbyi ari munsi y'amajwi y'ivyuma ugasanga ivyuma biravuza umuziki asha ugereza hariya anya hari n'andi makorale usanga mu kuririmba ribuke cyangwa ugasanga nyene bagize amajwi y'ivyuma n'ay'abaririmbyi umenga biri ku rugero rumwe wowe ngaho uririmba ngo ari iki muri ivyo n'ikihe muri ivyo kuko hari abantu bavuga ati je ngiye mu misa badashizemo umudundo nyene ngo numve yuko udacisha sinzira abandi bati je nshankunde yuko uturirimbo tuba tugenda bwebwe niwe bifasha kumedita wowe yibwiye mu duka y'imisa ufira ko korale n'ivyuma biba bimeze icambere na mbere honyene nk'ubwo amasamabana ya ekleziya abitegekanya ni ukuririmba buhoro buhoro icyo nuvuga ivyuma birenzegeje amajwi abantu sivyo kuko hajyama ivyuma byategeza kugira intumbero uriko araririmba kugira amenye bimushigikire bimuherekeze ingene ashobora gusohora ijwi ariko ivyuma biciye birenza ijwi abantu tuba twagiye muri karaoke canke muri boîte ntituba turi muri nuzeye abantu ntibashobora kumva indirimbo igikenewe nuko abakristu bumva amajwi y'abariko bakumva n'amajambo ijambo rivuze nk'ubu bivuze sinogenda ntashima hanyuma uw'icuma agaca kirenza usanga abakristu bari inyuma batumvise ijambo yatumvise idundo gusa rero bimugewe ntabwo ari niyo uvuga ati ho akazi kikobamwo akamayisoma yobamwo muganga yego akagenda nyene kagatumbe baririmbyi duto duto yaradusere mu Bufaransa babivuga hanyuma kugira ngo abakristu bumve bashobore kumva n'indirimbo nabo nyene bayiririmbe zibafashe nabo bace bajamo ko batumvise ibyo bariko baririmbana ego urakoze none nawe muvukanye Olivier ivyumva gute bivuga kwiki indirimbo korale n'ivyuma bokorana gute kenshi ab'ivyuma bobo baba bagomba kuvuza uvyumvikana mugabo iyo umaze kuvuza bikumvikana rwose nkuko wopfumuhera ivyuma ni ukuvuga bogerageza niko nokuvuga mu kirundi bakabaransa mu buryo amajwi y'abaririmbira yumvikana gusumba ay'ivyuma ufatiye kuri izo higanwa ziriko ziraba hoho hariho nk'ivyuma batakwemerera ko ushiramo kubera ari higanwa kugira ngo wumve ubwa mbere kuririmba neza hanyuma ugashiramo n'ipiyano piyano yonyine nta vy'ingoma n'ipiyano ngira kuko kuri piyano hari igihe piyano ivuza ingoma hari ingoma barayikuramo akaba ari umuziki wa piyano yonyine twagira ati maze gushiramo gitari hari igihe kugira ngo bimwe vyo kubaranse gitari solo ugashiremo iki bica bigora ari ati shiramo piyano hano baririmbira abana baririmbe vyumvikana rero uno munsi kugira ngo icyo twongera
baririmbira amakohare yuko ivyuma bagerageza bija hasi kugira ngo amajwi nayo yumvikane neza afasha abakisi urusengo ugarumva hari n'akuma navyo bikaryoha canke bivana n'ibihe by'amasamana kuko urashobora nk'ubu nko mu misa bakavuga ati nko gusangira mushiramo akaririmbo kagenda buke kugira ngo abakirisi bamedite ico kintu baba barimo mugabo nko muri louange bana muri louange abakirisi baba bakeneye kwidagadura batambe bagire gute aho ivyuma neza kuvyovuga yego naho nevyo uvuga ariko ntibize gusumba amajwi y'abariko bararirimba kuko bimaze gusumba urumva bica bamwe nk'abariko barakora bica bibamena n'amatwi abakiri bato barashobora no kuvyumva mugabo bariko barakura niba bicumvikana neza ngira ngo ivyo tuzoza turabigaruka ko mu batumire b'abahinga babinonosoye bazoza barabidufashamo bakunzi ba Axia Vibes TV iteka ryanje iteka ryawe iteka ryacu twese nagira ngo ndabibutse yuko kino ari ikiganiro ko turavuga ivyerekeye ihiganwa ry'amakorali ariko riraba ariko kandi twanonsa yuko kuri Axia Vibes TV hazoza haraba ikiganiro c'amakorali aho tuza turatumira amakorali atandukanye kugira ngo aze atuyagire ingene aririmba n'ico amakorali afasha abakirisu mu mwuka y'imisa cane cane kugira ngo abakirisu bumve ico korale ijejwe kandi bumve ico korale ifasha ukwemera mu gusenga umuzoza muravyumva uko tuzoza turagira ibiganiro twatumiye amakorali atandukanye reka tuzoshobora no gutumira nabo basaserdoti kuko Olivier yatubwiye ati hasigaye hariho abibutsa amana yego b'iyo migwi turashobora nabo nyene badukundiye akanya kakabakundira bakaza bakatuganirira kugira ngo tugende turumva neza na neza ico izo korale zimariye abakirisi kuko hari abibaza ati korale kubita intege cyane kugira kugira abandi bakagira korale iratugora ederi ririmba ibitero byinshi imisatsi ikaja ziteba oya kugira tuzoza turavyumva bukebuke ico korale imariye abakirisi mu nkuka za misa none muvukanye wacu Olivier ko mwumva kuri Axia Vibes TV tuzoza turashirako ibiganiro vyerekeye n'amakorali n'igiki mubwira abikora kuri Axia Vibes TV. Murakoze cyane kuri ico kibazo ico nobwira abariko baradukurikirana nuko ubwa mbere batorara bataravye Axia Vibes TV ni imwe mu mateleviziyo arinye azoza barabona novuga ubudasa amateleviziyo ni menshi ariko nibaza ko ari make ashobora kubereka ibi turiko turavuga by'amahiganwa ry'amakorali rero ego tugiye kubereka amakorali amwe n'umwanya udukundiye uko tuzoza turatumira amakorali ico ndabasaba nuko bagira subscribe kugira ngo ikiganiro ca korali tuzoshiraho kizobe camaze kubashikira ico novuga kindi nuko nobada nakeza wanashaka n'abamaze muri Vicariat Saint-Michel ngeze korale Regina Ceri yo mu Kanyosha ngira ngo bazoduha ikiganiro ngeze korale Saint Vincent de Paul ngeze korale Voix des Anges yo mu Kinindo Saint Vincent de Paul yo mu Nyakabiga korale ndibuka ukuntu yitwa y'Ingozi Katedrale y'Ingozi nayo yabaye ya mbere muri diocese ya Ngozi abo n'abandi bose navuze mube je murakurikirana ibiganiro byo kuri Axia Vibes TV muzobona ibiganiro bitandukanye urakoze cyane umuvukanye wacu Edouard nawe kuri Axia Vibes TV byerekanye n'amakorali wubwira iki abariko baradukurikira mu itandukanye tubabwira abariko baradukurikira nuko ubandanya bitwararika kugura ibiganiro cyo kuri televiziyo yacu kandi bakabikurikira bakabisangiza n'abandi kuko ibiganiro bihaca izubaka impanuro zereka abantu ingene boza barafata ingingo mu buzima bwabo agatima mpanuzi urukundo kemera kwitangira abandi atagahembo witeze twebwe mu basaveri nko batwigisha bavuga ngo umusaveri ni ukwamagavye gufasha abandi atiteza impembo akampembo yiteze n'utundi turusho impembo aba yiteze mugabo kuri Yesu abana ku bantu bavuga impembo y'amahera canke ngo nkorera ikindaguye ikibi co tuba dushatse kuvuga
niho herekana urukundo icyo ari cyo. Hanyuma bakunda iyi televiziyo yacu, hanyuma agahamagarira amakorale ko n'iyo twayatumira azobanguke gutanga ibiganiro. Hanyuma mbere nabirya nizo duhejeje kuvuga tuvuga tuti twebwe nkatwe twanavuze ko tubirya, naho usanga wabageze ubu ugasanga twe twavuze ibyuma ko ari birengeje amajwi abantu bitaryoshe, abakozi bikaryohera, ariko hari naho usanga biryohera bivana n'umuntu ariko baravuga kugira benshi bazongera baratahura twigishanye ngaha. Yego, hanyuma ndasubiye gukenguruka kandi n'ubutumire kugira icyo mvuze. Hanyuma naje nk'umuvukanye bivuze ati tukeze amakorale yabaye ya mbere muri iri higanwa. Yego, naje nakeje bwa mbere na mbere korale yavuye muri paruwase yacu Saint Vincent de Paul, paruwase Mukiza Mweranda. Reka nakeje n'izo korale zindi narazibonye ko izo korale mbere zarameze muri Forum Nationale des Familles. Izo korale zihise ko nk'uko yazivuze cyerekana ko zabaye iza mbere, nizo zaririmba ibisa zo muri Forum Nationale des Familles muri Foyer de Charité umwaka uheze wa gatandatu. Hari nk'iki kiringo haheze umwaka. Rero ndabakeje ndabatera intege mubandanye bakorera umukama muninahaza bongera badufasha natwe kwegera Imana mu kuririmba tugire Kristo nagaze Kristo. None bavukanye banje Edouard nawe w'umuvukanyi Olivier, hariho mu ntango navuze yuko kuririmba ari expression y'umutima, umutima uko uba wiyumva nibwo ruririmbo rusha gusohoka. Rero hari akaririmbo nkunda cyane ko gusangira, naye nifuza kubatumira mukafashe tukaririmba, hanyuma nce duheraheza kino kiganiro. Ndavuga ngo Imana y'urukundo iri mu isakramento ry'urukundo, erega Yesu kano karirimbo nikakubwira ingene nagukunze, ingomwa kiri Imana y'urukundo iri mu isakramento ry'urukundo. Nubwo kuririmba Yesu ahimbarwa nuko turabana biwe, urumva hariho ababa bazi kuririmba ku matwi, abo babiririmba uko nyene bavyumva kugira bakora neza utwana duto duto, hari abazi kwitabira, hari abazi gutera. Nuko igihambaye nuko turirimbira umukama wacu agahimbarwa. None bakunzi ba Axia Vibes TV, hano niho hagarukiye kino kiganiro c'amakorale, ni yari introduction y'ikiganiro ibiganiro bizohora biba vy'amakorale. Nkaba nkengurukiye umuvukanyi Olivier yari yaje ngaho kutuganirira n'umuvukanyi Edouard. Ndabashimiye cyane, ndabashimiye namwe mwadukurikiranye kuva mu ntango gushika muri kano kanya. Nkabasaba ngo mugire sabone kugira ngo ibiganiro vya Axia Vibes TV ntibibacike, bigume bibashikira ku mwanya mugire ama like, mugire n'ama commentaire kugira ngo ino televiziyo yacu igire intambwe iteye irusha izo twari tumaze gutera. Murakoze na ubutaha.